Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Chuti namwe bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze gukurikira amakuru twabateguriye turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 15 mu kakaro umwaka wa 2022 n'amakuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Inzira yonyene yo gushikira ubutegetsi ngo nuguca mu matora kuko ingendo y'ibiganiro yamaze gutigihe ivyo byashikirijwe kuri wa gatanu n'umuvugizi wa President Evariste Ndayishimiye hari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu kanya gato muca mu vyumva mu ntango zano makuru. Hari umukenyezi yitavye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa kane mu gihe yaragiye kwibarukira ku bitaro bikuru by'intara ya Cibitoke akaba baye umukenyezi agira gatatu mu kiringo kiri munsi y'ukwezi. Karaheze umwaka abarundi basaba ubuhungiro mu gihugu ca Uganda batarabuhabwa ibiheza bikaba intambamyi kugira bashobore kuronka imfashanyo navyo nyene muraza kubyumva. Turabafitiye n'ikiganiro dukingire ibidukikije aho tuza kurabira hamwe ibituma haguma hibonekeza imyanda itandukanye mu gisagara ca Bujumbura naho hari utwigoro tumwe dukorwa mu ntumbero yo kugira ngo ico gisagara gisukurwe. Iyi ari incamake mu kanya inkuru imwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa duhera n'amakuru mu gisata ca politike narimeje kubabwira mu ncamake ingendo y'ibiganiro yarasezerewe mu Burundi ukeneye ubutegetsi azoca mu matora. Ivyo bivugwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Diomede Nzeyimana mu kiganiro abavugizi b'inzego za leta bagiranye n'abanyagihugu kuri no wa gatanu. Diomede Nzeyimana akaba yariko yishura ku kibazo kijanye naho leta ya Gitega ihagaze mu vyerekeye ibiganiro naho batavuga rumwe nkuko biri mu rwandiko imigambwe MSD na PPD gira ijambo yarungikiye umukuru w'igihugu ca Kenya arongoye ishirahamwe ry'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Diomede Nzeyimana n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Nibaza ko nabo bantu bandikiye ikete nyanicubahiro Uhuru Kenyatta atari umugambwe wemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ngendo yo kugira ngo umuntu ashike ku butegetsi aciye mu biganiro twararenze cyane ahubwo nimba bakeneye kugira ngo bitoze baze babegere ubushikiranganji bubijejwe basabe ahasigaye. Murabona ko n'amatora yegereje mu 2025 maze ntibaze bacikwe nayo ubundi nta biganiro bihari hagati ya leta canke n'indi migambi. Ibiganiro vyose biba bijanye no kugira ngo abene Burundi batunge batunganirwe bibera mu Burundi. Mu bijanye n'imigenderanire naho imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda higiye kunaguka vuba kuko ivyo leta ya Gitega yasaba leta ya Kigali byo kuyiha abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi bigiye kuja mu ngiro. Ines Sonia Niyubahwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi hamwe n'ayandi makungu. Kubinesha twumviza yuko ico gikorwa kiramaze kugira intambwe kuko ku mpande zose indongozi z'igihugu cy'u Burundi n'ic'u Rwanda hari ibyo ziriko zirakora. Nk'ubu n'abahaye akarorero hariho ingendo zitandukanye zagiye zigirwa n'indongozi z'igihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda canke indongozi z'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi ku nzego zitandukanye nk'iz'ubutungane iz'umutekano n'izindi nzego kugira ngo bashobore kuza kuganira banabe ingene ico gikorwa cokorwa. Ubu amakuru aheruka nuko hariho intumwa idasanzwe yarungitswe n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaje ngaha kuraba n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi inyuma y'uko n'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yarungitse nawe nyene intumwa idasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva yuko ku mpande zombi uhereye ku nzego zo hejuru cane hariho ibikorwa ariko birakorwa n'ubushake. Twomenyesha rero abatwumviza yuko hari icizere turavye ibiko birakorwa n'indongozi zikuru, hari icizere yuko umwanya n'umwanya ico kibazo kizotora inyishu maze imigenderanire yose ikayibera ikayaga ikongera ikagenda neza.
Muri ico kiganiro nyene mu bijanye n'uburimyi umuvugizi w'umukuru w'igihugu yijeje abarimyi barisha amafaranga y'ifumbire ya FOMI hanyuma ntibayironswe ko bazoshumbushwa ngo bikaba vyaturutse ko abanyagihugu bitabiriye ari benshi cane akamo k'umukuru w'igihugu ko kurima amatongo yabo hanini hashoboka. Subira mukurikire Arendio Medezeyimana n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Ikibazo kijanye n'ifumbire ya FOMI si ikibazo coroshe kuko mwarabonye yuko abenegihugu bararindira ifumbire kandi barishe n'amafaranga ntibayibona. Icabitumye abanyagihugu umukuru w'igihugu asabye abarundi gusohora isuka ahantu hose habwirizwa kurima ngo harimwe. Isi ndimwa abenegihugu barashoboye kuyigwiza inshuro 2 canke 3. No kuvuga ko ifumbire yari yateganijwe ntiyashoboye gukwira. Abo rero barishimbwa batashoboye kuronka ifumbire uko biri kose bifeza gutunganirizwa kuko n'uburenganzira bwabo, ahubwo nibaza yuko n'ubushumbusho bashobora gushumbusha kuko murumva ko havuye igihombo. Ikiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta bagiranye n'abanyagihugu kikaba cabereye kuri stade Agasaka ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi ni mu buraruko bw'igihugu. Iyi muriko murakurikirana radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. RPA Mujanye n'amagara y'abantu ishavuriraniga mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki bitura ibitaro bikuru by'iyo ntara. Mwijoro ryakeye uyundi mukenyezi yari yagiye kwibarukira kuri ivyo bitaro yaritavye Imana, abaye uwa gatatu mu kiringo kidashika ukwezi asezeye isi muri ubwo buryo. Abanyagihugu rero bakabandanya kwagiriza abakirizi kuba basinda bibazwa. Ni inkuru ya Eric Niyonzima. Umukenyezi yari yitavye Imana no uturuka muri secteur Kagazi zone Rugombo na commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Yitavye Imana nk'igihe cy'isaha 2:40 kuri wa kane. Amakuru ava ku bitaro ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke avuga ko uwo mukenyezi yari yabazwe ku munsi wa kabiri. Kubw'ayo makuru umwana we yararokotse. Ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke rero ibitaro bikuru vy'intara basigaye bavyita mu Gwinkumbi. Mu kiringo rero kitagira ukwezi abaye umukenyezi wa gatatu yitavye Imana kuri ivyo bitaro. Mu ndwi y'ukwezi kwa gatandatu hitavye Imana umukenyezi witwa Nyundo, naye mu ntango z'ukwezi hitaba Imana umwarimukazi wo kwishura ishingiro rya Mparambo yaba ku Gicenda. Mu kwezi kwa gatandatu gusa rero amakuru ava ku bitaro bikuru RPA yegeranya hirya no hino muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke amenyesha ko ukwezi kwa gatandatu hapfuye abakenyezi 4 babazwe kandi bose bajana n'abana. Kubw'ayo makuru nyene abavyeyi bagwa kuri ivyo bitaro bashobora kuba ari benshi kuruta kuko abavugwa ku bw'isoko ryacu arabava mu karere kamwe. Uruganda rwa RPA rwarondeye Jacques Claude Habiyaremye ajaje intwara y'ubuvuzi ya Cibitoke ariko ntitwashoboye kumuronka. Tubibutsa ariko ko mu ntango z'ukwezi Karame Bizoza buramatari w'intara ya Cibitoke akimenya amakuru y'imvu ziteye amakenga ku bitaro by'intara ya Cibitoke yaciye akoranya abegwa n'ico kibazo kugira bigire hamwe ivyo babiteye izo mfu. Eric Niyonzima mu gisata c'intwaro ngo nta muntu numwe afise ububasha bwo kwaka umunyagihugu itongo ryiwe mu gihe yarironse biciye mu mategeko. Ivyo bishikirizwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima ahamenyesha ko naho yoba ari leta ikeneye iryo tongo ibanza kugisha inama nyene ryo mbere ikamuha n'umuzibukiro. Vyongeye umushingwa manza Gustave Niyonzima avuga ko nyene itongo afise n'ububasha bwo kurikoreramwo imigambi yiwe atankomanzi bitagenze uko naho ngo kaba arakarenganye. Dutege yompi umushingwa manza Gustave Niyonzima. Mu bisanzwe iyo umuntu yaronse itongo aba rifitiye ububasha ico twita kwashobora kurikoreramwo ivyo ashaka bari gwiwe. Rero iyo leta ifise inyungu zikomeye z'igihugu ico twita cause d'utilité publique niho honyene ishobora kubwira umunyagihugu iti aha hantu turahakeneye tuzohubaka nk'ishure, ibitaro, ibarabara n'ibindi vyerekeye inyungu z'igihugu. Muri ico gihe rero baragirisha inama nyenitongo bakamubwira ico bifuza bakanumvikana mu gihe yogenda amafaranga bazomuha y'umuzibukiro ico twita indemnité. Nta muntu rero afise ububasha bwo kubuza umuntu kwa haba canka kubaka mu gihe atari leta, kandi mu gihe naho yaba ari leta itegerezwa kuba yamuhaye ubuzibukiro itaratangura kubaka naho ikamwubahiriza mu bintu vyiwe asanzwe atunze, kuko iryo tongo arifise kububasha ico twita ko ashobora kuririma, kuritanga uko ashatse, kuribamwo canke akarikotesha canke ikindi cose coza kimugirira akamaro. Abarifise kico bita le droit d'ivre, co twita usus, le droit d'abiser abusus na droit de fructifier yuko ironkamwe ibintu fructus. Rero ivyo vyose rero ucubona ko ari akarenganyo kagayitse. Ibintu nk'ivyo rero ni ibintu bituma
bituma n'abanyagihugu baja kwitwarira leta muri cour administrative isanzwe iraba amatati hagati ya leta n'abanyagihugu. Ako n'akarenganyo rero ibintu biciye ku biri n'amategeko. Ivyo umushingwamanza Gustave Niyonzima habishikirije inyuma yaho abanyagihugu muri quartier Nkengabusoro muri zone Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura bafise amatongo hafi y'ahariko hubakwa inzu y'umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni bariko barirukanwa abandi bagategekwa gusambura inzu zabo ziri muri ako karere. Tukiri kuri ivyo nyene umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni ngo nta burenganzira na bumwe afise bwo kubuza abanyagihugu bo muri iyo quartier ya Nkengabusoro gukoresha amatongo yabo yegeranye n'itongo ryiwe ngo kuko abo banyagihugu bafise ubwo burenganzira bahabwa n'amategeko agenga Burundi. Ivyo navyo nibishikirizwa n'urongo y'urunani rw'imigambwe ANR Jeremy Minani ahavuga ko umukuru w'igihugu akwiye gufata iya mbere mu gutunganiriza abo banyagihugu kuko bariko bararenganywa. Jeremy Minani arongo y'urunani b'imigambwe ANR. Amategeko y'igihugu cyacu yaba amategeko agenga imanza z'amatati yaba amategeko agenga ubutare n'agataka yabwirizwa shingiro biratekanya neza yuko uburenganzira bw'umuntu bwo gukoresha ikintu ciwe tongo cyangwa ikintu kimwe gukira akabikoresha ikintu cyose ashaka ari uburenganzira bukingiwe n'ibwirizwa shingiro, ari uburenganzira abategetsi b'igihugu bategerezwa gukingira bakongera bakubahiriza ku buryo rero ata muntu n'umwe yaba umushikiranganje umukuru w'igihugu yaba igihangange runaka afise uburenganzira bwo kubuza umuntu kubaka mitongo ryiwe ngo nukumvira ariyo yose wanashaka. Iyi mvo umushikiranganje wenyine ariko arisunga ngo nukubera ko adashaka ko abana n'abantu adashaka ko abantu bamwegera nimvo iteye agahinda. Umuntu icyo yo kwibuza nyamukuru nuko naho yoba ari ingoro y'umukuru w'igihugu ugomba kuba leta iregera abo bantu ikabagisha inama ikabumvisha iti ku neza y'igihugu cyose reka aha hantu leta ihatware hanyuma muri beho muzibukiro ubereye nk'uko amategeko abitegekanye. Ariko mu gihe umukuru w'igihugu kubwiwe bwite nk'umuntu cyangwa umushiranganje runaka agomba kubaka inzu, ayo mategeko ntakora kuko aba ari umunyagihugu asanzwe nk'abandi. Rero ibi biragaragaza neza yuko igihugu cacu cyamaze kuba igihugu cegukira akagwi k'abantu bakeya, aba bantu bagifukamye mu nda, aba bantu bari kwisonga ryacu. Mbega barise ko yigwa arasemerera yuko ahagaze ku banyagihugu ari bo abashigikiye ko aba bantu bigeze ibihanganye badashaka ko umunyagihugu yubahiriza mu burenganzira mu mateka n'amategeko yiwe ko atarashigikiye. Ari hehe ubu ni abanyagihugu bamukeneye, ni abanyagihugu mu Kanyosha bamukeneye azahagarara avuga ati ndi umukuru w'igihugu ntegetse yuko abantu baguma babaka amatongo yabo ababomorewe nabo bashumbushwe mbere n'uwababomoreye ahanwe. Ubu ni hakenewe kuko adaserutse ngo abigire gutyo cyabigaragara ko nawe aciki ari mwaka kagwi k'abantu bibubira ku Burundi ari ubwabo bonyene. Abarundi kagifise ijambo mu gihugu cacu tugomba kuba abagererwa muri cyo. Uwo yari Jeremy Minani arongoye urunani rw'imigambwe ya politike ANR. Abanyagihugu bakoresha ibarabara ryitiriwe Republika ryo muri zone Nyakabiga muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura basaba ko ibinogo birimwo byohomeshwa ikaburimbo kugira rishobore kumara kabiri. Bavuga yuko mu bihe bitandukanye ibinogo byagiye biribonekeza abajejwe intwaro bakoresha uburyo budashemeye mu kubihoma. Rero Divin Remesha mwidonido. Abanyagihugu baca mw'ibarabara ryitiriwe Republika canke Avenue de la République mu gifaransa bamenyesha ko iryo barabara rikunze kubonekamwo ibinogo byananiranye kuzimanganywa burundu. Uyu munyagihugu amenyesha ko uko ivyo binogo vyibonekeje urongoye zone ya Nyakabiga aca bihomesha isima hagati mw'ikaburimbo ibidaheza ngo bimare kabiri. Bagita Avenue de la République no kuva kuja mbere mu Nyakabiga winjiranye Avenue de l'Université gushika kuri 14 aho Nyakabiga nyene herera ifatanye na Avenue de la Mort. Donc iryo barabara ryose harimo ibinogonogo. Twebwe zone kinakora bigeze kuva haja hahomesha isima. Ivyo binogo bivyamara ikarazibira umwanya wose kuko ntibiramba mbega hagiyemo n'amazi makeyi kitagisambuka. Bafatiye kwisekeza ryo guhoma ibinogo mu gisagara ca Bujumbura riherutse gutanguzwa n'umukuru w'igihugu ku wa 12 mu kakaro uheze, abo banyagihugu basaba ko nabonyene bokorerwa iryo barabara. Bakora ikaburimbi nk'uko bariko barakora ahandi kuko Avenue de la Mort baraheruka guhoma ibarabara ryari ryaheze hari hameze nabi cyane. Ubu baheruka kuhakora bahahomye n'ikaburimbi ni heza cyane. Nk'ivyo bakoze Savadi rero kubera bahomye ikaburimbi n'ikaburimbi.
Kuri ivyo abanyagihugu basaba RPA yahamagaye kuri telefone umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Atungimana. Uyo nawe akaba yatwishuye ko abanyagihugu bamusanga mubiri we bakamubwira ivy'iryo barabara. RPA Abadandaza baranguza ibinyobwa by'ishirahamwe Brarudi ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro baragirizwa n'abanyagihugu kugurisha ivyo binyobwa ku biciro by'umurengera. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro muri iyo ntara gukurikirana uko ivyo binyobwa biriko biragurishwa, ibiciro byashinzwe na leta bikubahirizwa. Inkuru tubaza Dani Claire iratwumva. Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Mwaro bagiriza abadandaza baranguza ibinyobwa vya Brarudi ko iyo ivyo binyobwa bibonetse bavyunguka ko amafaranga y'umurengera, aho nko kwikaziye y'ibiyeri ari vyo Primus barenza ko amafaranga ashika ku 4,500 bayigurishije. Ivyo bakabikora babanje kunyigiza ivyo binyobwa nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Tuba birangura kw'ibeyi imeze neza kuri Brarudi, ariko nabo zishitse bazugarana uwo munsi ukazibura. Haca haza abantu b'amakinga bazimanukana yepfo mu kibiro mu mihana, ukuvuga abo badandaza bakabikika mu kiza bakaduza ibeyi ikaze y'ibiyeri, kuja usanga bayiranguza ku 21,000. Ubundi ibeyi izwi ngaha muri mega imwaro ikaze y'ibiyeri yangwa amafaranga 16,000 n'amafaranga 500. Abanyagihugu bo mu ntara ya Mwaro bidoga bavuga ko ivyo bituma ivyo binyobwa bikena muri iyo ntara, aho bibonetse naho bakazimbwa cane kuko abaranguye ivyo binyobwa ku giciro kinini nabo baheza bakaduza ibiciro. Bafatiye nko ku kinyobwa ca Primus bavuga ko icupa rimwe barigura amafaranga 2,000 kandi ku giciro cashinzwe na leta icupa rya Primus ryategerezwa kugurishwa amafaranga 1,500. Kubw'ivyo rero abanyagihugu basaba abajejwe intwaro mu ntara ya Mwaro gukora ibishoboka ibiciro vyashinzwe na leta bikubahirizwa n'abadandaza baranguza ibinyobwa vya Brarudi, ngo kuko abanyagihugu bato bato bariko baribwa ku mugaragaro basanzwe bafise n'amikoro make. Dani Claire iratwumva. Tuve ngaho mu ntara ya Mwaro tujabuke imbibe twerekeza mu gihugu ca Uganda, aho agahinda n'umubabaro ari byose mu Barundi bahungiye muri ico gihugu haraheze umwaka, ariko kugeza ubu bakaba batararonswa ubuhungiro. Abo Barundi bavuga ko baguma bayerera atani imfashanyo baronswa. Inkuru tubaza Mari Ange irakoze. Abo Barundi bahungiye mu gihugu ca Uganda bagera ku 400 bakaba bari mu miryango 102. Bamwe muri bo bavuga ko bamaze ikiringo kirenga umwaka barindiriye kuronka ubuhungiro ariko ntibaburonke. Abo Barundi bavuga ko kino gihe bari mu buzima bugoye kuko batagira n'ubagarukirako. Uyu numwe muri bo abitwiganira. Nakubera twasabye bataratwemerera ko duha byangombwa nk'icyo z'igitsina tutarabironke, tugiye gusaba batubwira yuko bariko barakorera abakongomani, twebwe atajambo twafise. Ingorane twafitiye naho nuko turi mu mbeho kandi ata kintu kiriko kiradukurikirana mu bintu bijanye n'ubuzima. Turara mu mbeho, ntitugira icyo dufungura, turiko turasegerereza ku nyene. Hari umuntu atanga afise ubuntu akaduha canke tukanaburara. Izo nizo ngorane dufise kuko n'abana bari mu bitaro bivanye n'imbeho n'imirire mibi. Ikindi kibabaza abo Barundi ngo nuko haguhaga ubuhungiro baguma baturatura birukanwa batagira uburagamo. Twebwe badukuyeho twari turi hariya kuri OPM, batubwira ko batuzanye mu kibati, ariko ntibatwemereye kwinjira mu kibati, ahubwo abatwara ico kibati batuzanye ngaha badushiraho. Twebwe rero ntituzi ikiriko kiraja mbere, ntishobora kumenya na kimwe. Nta bantu bo muri HCR tubona. Abo Barundi basaba abategetsi b'igihugu ca Uganda kuronswa ubuhungiro nk'abandi, bagasaba kandi HCR hamwe n'abandi bagira neza kubagarukirako ngo kuko bamerewe nabi. Mu kiganiro dukingire ibidukikije cuno munsi batuganirira ku bijanye n'isuku mu gisagara ca Bujumbura. Turaza kumva ibituma haguma hibonekeza imyanda itandukanye, naho hari utwigoro tumwe dukogwa mu ntumbero yo kugira igisagara gise neza. Ikiganiro dukingire ibidukikije tugishikirizwa na Onezime Dushimagize. Dukingire ibidukikije. Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari ryo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije
mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Turabaramukije inshuti bakunze ikiganiro dukingira ibidukikije. Uno munsi turabira hamwe uko isuku ryifashe mu gisagara ca Bujumbura. Turaja kumva twigoro tumaze gukorwa kugira igisagara gise neza n'igituma utwo twigoro tudatanga umusaruro wari witezwe. Ikiganiro mwagiteguriwe nanje Onezime Dushimagize. Ndabahaye ikaze. Mu bintu bigize ico twita ibidukikije n'umuntu arimwo. Imbere yuko rero dukingira amashamba n'ibikoko, amazi n'amafi ayabamwo, twategereza kwikingira natwe ico cyose cyotuma tugira ubuzima bubi. Mu byo kwikingira rero harimo n'umwanda, kuko umwanda ari isoko y'indwara nyinshi zifatira ku isuku rike. Dutegura kino kiganiro twatereje akajisho mu gisagara ca Bujumbura ngo turabe ko isuku ryifashe muri no misi. Ubu nako ari naho hagwiriye mbere abo twita abasirimu, turabaza n'abanyagihugu barangurira imirimo hagati mu gisagara ca Bujumbura mu mutima w'igihugu. Nguko ko batwiganiye. Nk'umunyagihugu aba mu gisagara ca Bujumbura cyane cyane arangurira imirimo muri komine Mukaza, twaravye harateye isoni kuko ntugitongo ni muri centre ville. Mu minsi rero twarabonye musitanteri avuga yuko mu gisagara hagiye kuba isuku, ibikorwa biratangura, ariko ubu rero ntituzi abo bakora ibikorwa iyo bagiye bwa bucupa bwa plastique umuntu aranwa agaterera ngaho. Bamwe badandaza ibintu by'imboga by'ivyamwa, uhashitse harateye isoni, hari umwanda uteye ubwoba. Turagenda hoho ku maparkingi y'amabisi, tugiye ku mabisi adazangagara za Kamenge, hari ahantu heza hari na pave, ariko usanga huzuye amasashe n'ibyo plastique. Ni ukuri ukayoba ko ari mu gisagara ca Bujumbura ariho hitwa ngo ni muri centre ville. Waje rero ku mabisi yoyo ya Musaga za Kanyosha, huzuye ibinogo, usanga ariho huzuyemo umucafu. Ni ukuri ibikorwa byo gusubira gutunganya igisagara birakwiye gusubira gutangura, kuko umwanda wasuye kuba ndasi. Rero nka twebwe tuhaca minsi yose tukabandanya no mu makartier dukoreramwo ubuzi bwa minsi yose, usanga naho nyene atasuku rihari. Amabarabara yose ducamwo usanga yuzuyemwo burya bucupa bwa plastique n'ubusashi. Aho nyine hagati mu gisagara ca Bujumbura bari bagerageje gushiraho ibyo gutamo imyanda bita pubere, ariko gushika n'ubu abenshi babita ku ruhande canke n'ababitayemo bikuzura ntibabipakurure ngo baje kubitaho byagenewe. Muri ville bimwe bagira vy'ibisanduku vyo gutamwo imyavu, babana bo mwibarabara baca baza barabimenagura, ugasanga vyaratobotse pembeni na pembeni. Mbona usukamo umwavu vyuzuye biraseseka bica biherera hasi, ibindi kubera usanga vyaramaze kumenagurika pembeni, usanga imyavu yose isanzaraye hasi. Nkariya kuri stade ya ruguru, iyi stade Intwari, hoho urumva kubera hasa nahinyegeje, usanga hoho n'umwanda mukuru bawugiraho no kwihagarikaho umwanda mutoya. Ahandi naho nahanyene usanga hari utuntu tw'udukwe nka kuri Atene primaire munsi y'amashuri, hagati y'iyi nzu yo kwa Sinamenye, naho nyene usanga abantu binyavya nyene ugasanga barihagarikaho. Mba ubuhoho mwinshi usanga bisandaye hose. Umuntu ntiyitwararika ngo hariyo pubene hehe canke hehe, kandi mu bisanzwe amakubene n'ahari muri centre ville ntari menshi akikuje iryahoze ari isoko, ariko n'umunsi naho nyene usanga iruhande yaho babitayeho burya bucupa bw'ubu plastique, usanga ari byinshi. Mugabo ho vyotuma, kuko urasanga nk'ubu nko mu gatondo wazindutse barya abagore bahawe akazi baza barakubura bashira muri birya bipubere publique. Muga rero ikindi kintu gihari nuko ajya amapubere ashobora kuzura agaseseka, ntubone igikorwa muri ako kanya. Mu gisagara ca Bujumbura ibijanye n'isuku yacarimwo amahinyu menshi rwose, kubera hacariho n'ingeso y'abantu bagenda barata ibintu byose aho babonye. Ahantu hose bagenda batakoza ubucupa bw'amazi, ibintu byose bakoresha urupapuro n'ibindi. Hama ikindi naco nk'aho byari stade yitwa FFB,
hari abantu bakihagarika hakikuje aho stade abantu bakihagarika kwibarabara cyangwa bakahashira umwanda udasanzwe naco kimwe n'inyuma y'ibigo nka Ifidikoro n'aha inyuma ya Ikari naho nyine bacabona abantu bakihagarika umwanda muto cyangwa umwanda mukuru inyuma yaho mba ubucafu basanzaye kandi atagikozwe babona yuko hari ingorane Bamwe mu banyagihugu bo kumusaga cyane cyane abafite amikoro make ngo bikinga gahombezi bakaja gusesa imyanda mu nzuzi ibica bija guhumanya amazi y'ikiyaga Tanganyika kandi ari abanyagisagara bihereza uraje kumusaga ngene hameze hariho abantu aho ntikora benshi n'abacari bato baturumva kubera ubukene bwaje usanga bose baca barondera bakinyavya mw'ijoro bakaja kubita muri izo nzuzi nk'ubu abadashoboye kuriha zirya modoka zitwara iyarara numva bariya ku kwezi nenga namba bari 10,000 namba ari 5 numva badashobora kuyarira baca bahengera ku mugoroba ujya wije bagaca baja gusuka iyarara mu myonga nkarya mu nyakizu iyi nyakiza akakoko gasekebuye bose baja kubisuka hariya mu mwonga wa nyakizu no ku mpimba nuko nyene babita mu mwonga babita mu rujya mwonga wa mpimba urumva baca bahengera buhwibi yatawe babona bagaca baja kubitamo mu makarati ya zone ya Kabiga abanyagihugu baho begeka amakosa ku mashirahamwe atwara iyarara ngo kubera ko batubahiriza amasezerano baremera nabo nyine mugabo ko abenshi bagifite inyifato itabereye kuko ibyo bashize ku mabarabara ngo baje babita muri iyo myanda babirengana bakayita ku ruhande amayarara barayatora ariko hari igihe babisiga kubera abantu ngo ntibarishe kandi mu bisanzwe hariho urupapuro bazanye kugira mwene urupangu basinyanire ni nka kontra mu bisanzwe ariko banditse yuko mu kwezi babitora kabiri ariko usanga babitoye rimwe kandi bakabitora harengeranye hanyuma ikindi kintu naco ibi vy'amapubere udusandugu abantu bashiramo imyanda ku mabarabara kuri ntavyo bubahiriza abantu abanyagihugu ntavyo bubahiriza usanga ubugupa babutaye impande y'iyo pubere ntibugurure ngo baterere indani hari aho usanga bayivye umufuniko ugasanga ibintu birarangaye ugasanga urusazi ruguma ruduma Ikingira ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose ibisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro nidukingira ibidukikije Renovas ndayihebura mu santero komine Mukaza aremeza n'abanyene k'imyanda ikiri myinshi muri komine arongoye naho bari bagerageje gushiraho ibisandugu byo kwitamo yabishikije kwigenekezo rya 20 ruheshi mu bikorwa by'indu yahariwe gukingira ibidukikije tuje gutanguza indwi yahariwe gukingira ibidukikije hamwe n'isuku n'isukura n'indwi tuje gutanguza kubera byabonetse neza yuko naho utwigoro twakoze twari twinshi kugira ngo dushobore gushira ino komine yacu ku rwego rw'isuku n'ibindi bisagara biteye imbere hakibonekeza yuko hariho abenegihugu bataratangura umugambi w'isuku n'isukura ujanye no gukingira ibidukikije haracibonekeza abantu bata imicafu mu mabarabara yaba amacupa y'amaplastike yaba amasashe yaba ibipapuro yaba amakarto cyangwa mbere y'indi micafu y'ubwoko bwose iracaboneka mu bice bimwe bimwe tuje rero kugira ngo dufate indwi yose twebwe nk'intwaro twebwe nk'amashirahamwe yaba yasanze afise inyungu canke adaharanira inyungu kugira ngo tuje hamwe twigishe kunzu urupangu ku rupangu abo tudasanze mu nzu zabo tubasange ku kazi aho basanzwe bakorera canke mu masoko canke ku bituro vy'amabisi ivyo bizotuma abenegihugu bose bari muri no komine ndetse n'abayigendera baronka ubutumwa bujanye n'isuku n'isukura ndetse no gukingira ibidukikije turashaka yuko amashirahamwe yose akorera mu bijanye n'amaplastike kuvuga cyane cyane amashirahamwe akora amaju n'amazi yuko by'ukuri iki gikorwa yokigira icyayo bashire amapubere atandukanye ku mabarabara atandukanye
kugira ngo uzoba ariko arihereza ibinyobwa bikorwa n'amashirahamwe yabo amenye yuko ari ikibanza atagutamwo kajya gacupa. Turashaka yuko by'ukuri hazogira igihe tugira icyo twokwita evaluation mu mezi 3 ari imbere, dusanga by'ukuri tuvuga duti n'imiburiburi turageze ku rwego rw'isuku wa 99%. Bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko iryo sekeza ryo guhimiriza abanyagihugu kwijukira isuku ridatunganywa neza ngo kuko rikorwa nko guheza ibwirizwa. Usanga ari ibikampanye barehansa bakaca baronka amafinansima, izo finansima bagaca bavuga ngo bariko barasansibiliza, bagafata ikiduga bakagikota indwimwe, bagenda baravuza amamikro bakabikora indwimwe bagaca bahagarara bose twakomeza kugenda. Hari ibintu vyo kwigisha abantu bakavyumva ko isuku ari iryacu, ari iry'abanyagihugu, ari neza ya twese, tukavyiga tukabimenya, hama umuntu akabikora atagahata ataki, mugabo urabona ko atakigenza kwera. Haracyakenewe vyinshi vyo gukora, haracyakenewe vyinshi vyo gukora. Abo banyagihugu nyene bavuga ko isekeza ryatunganijwe na musanteri wa komine Mukaza ataco ryahinduye. Bavuga ko cari igikorwa co kubandanya ngo narigira ibijanye n'isuku bitari mu barundi benshi. Abarundi n'umwanda wabo urazi ko ari ivyo vy'iwacu. Jewe hanyuma novuga ngo ndabona nta vyahindutse, urazi ko bagira amakampanye akamara umwanya rumara. Amapubera rero mugabo urumva kugira gahere mu Burundi mwebwe akora ico kintu usanga bigoye cyane. Mbona kuri jewe ndabwiye ngo hariho changement ntaco mbona cahindutse kinini. Hari n'uburengana pubera ugasanga gitaye impande yacu. Donc urumva hatabaye amamezure d'akompagnement, ntibeza ngo bijye mu ngiro ko bavyifuza. Bakeneye sensibilisation, barakeneye kwigisha abanyagihugu d'abord bakamenya ko isuku ari rwabo, ari iry'igisagara. Ivyo rero nivyo bigoye, ntavyo baramenya. Abarundi ntituraronka umuco wo kumva yuko hari ahantu twoterera ubucafu hategekanijwe, kuko rero tubutera aho tubonye hose. Ubu hoho kubera ko atari imvura ihari ngo inkukura ibitore mu nzuzi, usanga bisanzaye. Na burya bupubele bashizeho umenga ntacyo butubwiye, kuko kandi rero tuguma twibaza wa mugambi leta yashiraho uvuga yuko amashirahamwe azotuma haba recyclage ya birya biplastike ugezehe, ko umenga ntitubona iyo bihinda bigana amacupa tuguma tuyabona hafunze. Ikiganiro dukingira ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Dusa n'abasozera kino kiganiro, bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura twaganiriye basaba inzego zirongoye igihugu kwitwararika isuku ngo ruko ariryo bitanga ishusho nziza ku gihugu rikanafasha abanyagihugu kugira amagara meza. Basaba kandi amashirahamwe atora imyanda co kimwe n'abanyagihugu kubahiriza amasezerano baba bagiranye ajanye no gukura imyanda, bakumva ko ico gikorwa ari ca buri wese. Dusaba yuko abajejwe gukura iyarara mu mpangu z'abantu yuko bakurikiza amategeko bo biyemeje, bakabitora kabiri mu kwezi nk'uko babisezeraniye bene impangu. Hama tugasaba na bene kuriha amahera yuko nabo bokubahiriza amasezerano bagiraniye na bene gukura iyarara mu mpangu bakariha ku gihe. Nk'abanyagisagara ca Bujumbura birakenewe yuko dusukura igisagara cacu tubaho. Abategetsi bakavyitaho, bagahimiriza abanyagihugu, bakabigisha kungene boza baragira isuku. Abategetsi bagafata nk'umunsi umwe canke iminsi ibiri mu kwezi, bagashika mu gisagara hagati bakabwira abahari kungene boza baragira isuku. Musitanteri rero arakwiye kuraba yuko yosubira gutunganya ico gikorwa nk'uko yari yabivuze, niho igisagara ca Bujumbura cosubira gusa neza. Ni hano dusozereye ikiganiro dukingira ibidukikije c'uno musi. Mwumvise ko cari cerekeye isuku mu gisagara ca Bujumbura. Isuku ridashemeye bituma hari nuko abarongoye intwaro atashaka babishiramo ngo igisagara gise neza, bikunyurwa kandi nuko abarundi benshi batabona neza akamaro ko kugira isuku. Ibigaragarira mu nyifato yo kibandanya guta imyanda mw'ibarabara kandi babona aho kuyita habigenewe. Tubashimire rero mwese mwateze yompi. Shimire kandi bagenzi banje bamfashije gutorokanya amajwi y'abanyagihugu twaganiriye. Onezime dushimagize nabateguriye kino kiganiro, ndabasezeye ndayipfuriza kuba heza.
cari ikiganiro dukingira ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Nuko rero nshuti namwe bakunzi ba radio RPA hano ku kiganiro dukingire ibidukikije duce dusozerera amakuru twari twabateguriye yo kuri wa 15 mu kakaro umwaka wa 2022 ngire ko nkengurukira mwebwe mwafashe akanya ko kuyakurikira bagenzanje bayatororokanije hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye vuga mu kanyumva nabo nyene bakenuye abantu nimbwe ko nari kuri micro nkaba ndabikebanuye nongera ndabipfuriza iminsi myiza y'akaruhuko aho hose muherereye.